Hakizimana Diane. Kumuza kuduha intahe ya nde mufaniki? Ndizeye Jean musaza wanje ugira kabiri nyuma yanje. Yabahe igihe yagira ibyago yoba yaba mukenanira ca kabiri. Yego ibujumbura. Yego igihe yashikiwe n'ivyo vyago yoba yarageze mu myaka ingahe? Yari afite imyaka 24. Yarakiri muto, yari yubatse canke? Oya, yari umusore, yari mu kabiri muri university. Mbega none hari ivya politike yoba yararimwo umugambwe canke ibindi bikorwa vyotuma ashikirwa n'ivyo bibazo vyamushikiye? Oya, ahubwo baje kumufata irya mbere baramujana, ariko bashaka mukuru we wari uri mu bya politike. Barangije umukuru we bamubuze, byasa nkaho ubona ko bamwitiranije baramutwara. Hama turagerageza aravayo, barabona yuko atari coga yazira. Mu nyuma arataha, amaze gutaha mu rugo twatangaje no kumva telefone yamuhamagaye ari mu gatondo. Telefone imuhamagaye arambara aragenda yitavye iyo telefone. Gusa agenda yasize abwiye umukozi yuko ari umuntu ngo amuhamagaye ashiriye amafaranga. Abagiye mu Kanyosha Bujumbura. Agiye mu Kanyosha twumva mu nyuma ko bamufasha. Harahamagaye cyane kuri telefone izo yabasha kwibuka, mbega mu mutwe abura umwitaba. Mu nyuma aza kuvugana na grand frère wiwe uwunkurikiranyiriza inyuma yanje, ngo aramubwira ko bamufashe. Amubaza ati se uri hehe? Ati atubu batubwiye yuko batugeranye mu Cibitoki. Ntiyarambiwe nawe, amaze kuyibona iyo telefone mu nyuma akomeza ahamagara umwe yari yamutije telefone, kuko ngo hari umupolisi bariko baragendana, ariko ntitwabashije kumenya uwo mupolisi ngo noye niwe yabatizaga telefone. Arababwira ngo bari wabo n'abantu. Dusa nkaho nk'amakuru ya nyuma twayaherutse aho, ndagerageza ndirukanga bishoboka. Aho batubwiye hose nkagenda njayo, mfite umuntu wari wamfashije kugira ngo ngende nja gushakisha. Nja no muri documentation hajya mu Irohero nka 20 z'ijoro. Ngezeyo baravuga ngo ntawe uhari, bazana na liste yewe barayinyereka. Aho twagera hose batwereka ko kuri liste ngo uwo muntu atigeze aja, ariko turi guhabwa amakuru ko uwo muntu yahageze. Nyuma ndagerageza nja ni wabo n'abantu, ngezeyo naho nyene ubona bashije gusangayo. Yarambwiye ati sinamukwereka kuko nabanga ukomerekeje, byakubabaza kurusha kuko ameze nabi. Ahi wabo w'abantu. Mwahavuye mumenya ko ari hari? Narabibwiye urumva nabo mpasanze. Arambwira ati sinamukwereka. Ari ninjoro, ari nka 6 z'ijoro. Ko ndavuga nta kundi kumunambiye yuko byahereye aho. Mu nyuma twumva amakuru ngo ko babajanye ngo Igitega ibintu nk'ibyo, ngo mu nzu y'umushinga amateka ntabashije kumenya. Ayo nta makuru mbega twumva gutyo. Mu nyuma nza kumenya bamaze kuvuga yuko basize imirambo yabo ku Rusizi. Numva yuko yabashije gupfana n'uwitwa Israel avuka muri Rirari, n'uwitwa Inosa wavuka mu Cibitoki. We yari afite umugore, kuko uwo mugore nawe yakomeje nayo kuzabaza nawe mu rugo, yumva ati mumbwire ni hagira namwe haragakuru muri bubona. Ko rero birangira twumva ko bapfuye, byarangiye gutya, ariko nta murambo twabonye. Twabyumvishije uko. Muze muti yavuye muhira aja mu Kanyosha, yitavye umuntu. Aho niho yavuye afatirwa. Uwo muntu mwaba mwaramenye wari we? Mwarabaza uwo muntu yarashiriye amafaranga ngo umuntu witwa Israel. Uwo Israel bahavuye bafatanwa nawe nyene. Yego.
nk'uko amakuru tuyafite gutyo. Ico gihe bafatwa hari abantu baba barabibonye baba barababwiye bati igipolisi cyabasanze aha kirabatwara, ayo makuru ntayo mugeze muronka? Ayo makuru arahari gusa nuko nyizina ntarabasha kuyageraho abo bantu ngo tuganire babibonye, ariko arahari. Mbe mwamuzi nk'umunsi itariki n'ukwezi yaba yarafatiwemo uno mwaka? Ni itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2016. Ayo makuru mwagiye muraronka mwavuga bati bayafatiwe mu Kanyosha, mu nyuma barabatwara mu Cibitoki, mu nyuma mwumva ngo batwaye iwabo n'abantu baranabatwara no muri documentation bagiye baraca ahantu henshi. Mu makuru mwagiye muratohoza baba bafatiwe iki? Hari ico muba mwaramenye baba baragirizwa? Jewe bitewe n'uwo twasabye turi kumubwira ati wadufashije ko umuntu wacu yafashwe agafatanwa n'abantu n'aha, yaratubwiye ati mw'abantu nanje hafite agahinda ntabyo nshoboye kuko naje harimwe umuntu wanje, ariko itegeko ryavuye hejuru ko abo bantu bagomba kwicwa. Ubwo rero canumva ko nta yandi mahitamo dufite. Mwagize muti yarigeze gufatwa arafungwa, mu nyuma ararekurwa kuko bari babonye ko atari we, mugabo mu nyuma aza gusubira no gufatwa mu bundi buryo. Imbere yaho afatwa hariho ibimenyetso byerekana ko ashobora kugirirwa nabi, bamutera ubwoba, bamuhamagara? Byari bihari kuko ubundi uwo mukuru we yari yamusigiye mu rugo, akaba ari we ahasigarana n'abakozi bari bahari. Rero bagahora baza kuhasaka banamujanye ico gihe. Mbega irya mbere ryo nsubiye inyuma ho gatonya, asa nkaho bamufunze ico gihe, baramujanye mu mpimba bamufungura irya mbere. Yaragiye ageze kuri porta yasanga izina ryiwe riranditse, baramubwira ngo wewe ngo nugaruke, bahara amakuru adasobanutse twumvishije. Asubirayo. Rero turasubirira ikurikiraho, tuba turagerageje arafungurwa avayo. Ariko ataje turiko turashaka ivyangombwa kuko twabona umuntu baguma bamuhiga nanone vyiwe, nuko nyene rero twagiye tubona bamuhamagaye yabuze nyene. Igihe mumaze kubona ko mutashobora kumenya irengero ryiwe, adashobora kubamwereka, mudashobora kumubona, mwebwe nk'umuryango ingaruka vyagize niki? Mwaratewe ubwoba? Yego, ico gihe papa hariho bamwe baza bakamuha amakuru bakamubwira ati n'ubundi hari mu muryango hariho abo tugikeneye. Kanje urumva kubera ukuntu naye nagenza kumushakisha hirya no hino, byabaye ngombwa ko umuryango duhunga twese hasigara ababyeyi, kuko ntitwari tuzi nanone utahiwe. Ayo makuru yuko mushobora kugirirwa nabi na mwebwe mwayaronka biciye mu bapolisi canke biciye mu kibano, mu bantu muzinaye? Byari biciye mu bapolisi babo nyene. Yego. Bakaba babahora ko muriko muraronsa amakuru y'uwo muntu wanyu yazimiye? Yego, kuko je byambayeho mfatana ya nimero ngo ya wa mupolisi, umwarangira inama ati kugira ngo tubimenye kuko ariyo yagumye abatiza bahamagaza, nugende uje kurega, urega uwo mupolisi niyitaba bari we atubwira irengero ry'uwo muntu. Ibyo byose urumva byahise biba nk'amakosa nanone kuri nje. Mwariko muzira ko muriko muragerageza gutohoza ivyashikiye umuntu wanyu. Ico gihe mumaze guhunga abavyeyi banyu ariko bobo nta kibazo bagize, bagumye mu gihugu? Barahagumye ariko kabona ko bagumana ubwoba nyene. Aho urumva imvyaro 8 zose zishwiragiye, nta mutuzo wagira, harimo n'uwamaze kwitaba Imana. Ariko dusubiye inyuma gato, igihe mwariko murarondeza bababwira bataraharaha, mwebwe mwararondeye ku rwego rwanyu, ariko harabo mwigeze kwitura nk'amashirahamwe za CNDH canke amashirahamwe ahanya gatakazi na muntu kugira ngo babafashe kurondera?
babafashije iki byagenze gute baragerageje babasha kumenya ngo iyo mirambo ahantu yari yego mwituye nde aprodehashe byakozwe na mukuru wanje nibo bababwiye ko iyo mirambo yatevye igatorwa none nyuma Ika makuru nyuma asubiyeho gato bahise batubwira yuko babimenye yuko bahari ariko basanze babatwaye ati babakuyeho barabajanye ntitwamenya rero aho babashinguye babakuye aho iwabo aho Rusizi nyene aho babici ariko muri ayo makuru nyene apodehashe yabahaye mwarashoboye kumenya ibimenyetso mukumva muti umuntu nawe tutamubonye umurambo n'uwiwacu hari ibimenyetso bitwereka ko ari uwo muntu turiko turarondera hariho umuntu utarabasha kuvuga ariko abizi turacamushaka mwayo makuru kugira ngo azoyashira abona ayaduhe uno munsi imyaka igiri kwire 10 umuntu afashwe ukamufisa amakuru yuko ashobora no kuba yaragandaguwe mwebwe nk'umuryango uno munsi ni ikihe mwiteze ku nzego z'ubutungane kuri leta u Burundi murifuza muti umunsi umwe ubutungane bwokora kugira ngo tumenye ibyabaye yego cyane cyane ko mubizi kudashingura wawe aragahinda kataja gashira na rimwe twifuza ko twamenya aho bamushinguye tukamushingura iteka tukamenya mbega se n'uwaduhemukiye kubwego bw'Uburundi nyango bizoteba bizofata umwanya kugira ngo ubutungane bukore ariko nko zindi nzego y'amashirahamwe ejo batakazi na muntu rwego rwa Afrika canke bw'Uburundi canke mpuzamakungu hari ico mwebwe nk'umuryango mwumva mwobatusaba ikintu kugira ngo umunsi umwe ukuri kuzomenyekane kuri ivyo byashikiye imiryango yayo turabasaba ko badufasha nyene kugira ngo dushakishe ukuri ko wacu yagiye ugize muti turifuza nko kuzobona umurambo tukagira tuti turamushinguye ngira ngo bizoba bigoye kuko hazobaciye igihe kinini mugabo mwebwe murifuza muti twogira nk'umunsi twibuka uwo muntu tukamenya tuti yaragandaguwe mugabo turagiye kumwibuka kuko ubu nka bose uza wumva umwe ati narose duhura nawe ndi kubona umenga ntarapfa urumva ugumana ibintu ntabwo uje ubona ko yapfuye utamushinguye nyene murabizi niko bimeranye mwebwe nk'umuryango wagize ibibazo mukabura uwanyu muri ubwo buryo ntimuri mwenyene hari abandi barundi benshi bakiri no mu Burundi n'ubu babanaye bashikirwa n'ibibazo nk'ivyo mwebwe mwobatera intege mwobahanura iki kireka niba ari uguhunga ndumva nta zindi ntege ndabatera ndetse ndamutera intege zo kuguma iruhande y'abamuhiga biragoye guhunga hakiri kare kuko n'undi yagahunga kare turavuga dutingira wenda ntiyari gupfa basore mwakoze kuduha intahe yanyu kandi turabateye intege twizere ko ibi muri ko murashikiriza bizofasha benshi kandi bizotuma ngira ngo n'aya mashirahamwe ariko arabikora ashikana amajwi kure kugira ngo abanyu umunsi umwe ubutungane bushobore gukora bimenyekane byarashikiye murakoze namwe